Kwanza hari ikintu abakobwa bavarira mu barabu bihenda ngo mvuze ngo nzoba narakoreye mu barabu ngo abantu baransuzugura no ikintu nimba waragiye kugikora ufise umutima nimba gifise ukuntu cyakungukiye muri wowe nimba kitakungukiye kivuge kugira nimba ari umuntu yiga kuri wowe akwigeho nimba atawo kwigaho ntakwigeho kwanza je kuba novuga ko nagiye mu barabu ni ikintu nishimira ni ikintu gituma mbona uko ndi birashoboka kubijya myaka yanyuma ntari ukumeze mugubu nkaba meze uku kubera mu barabu koza abarabu mu barabu n'ahantu hanyigishije ahantu hanyungu ubwenge n'ahantu hatumye kuba nzi no komera umutima urumva nkamenya ibibazo ko mu buzima bibaho nkamenya ibintu byinshi cyane rero icyo kintu vraiment cyabaye cyane gose ku bakobwa bari hariya uravye nta kintu kigwa mu buzima nk'urukundo na love distance urukundo mvuga umuntu ari hariya nawe uri ngaha harabaho kujya kuntu umuhanda umwanya mwinshi wo mwavugana ni kwa kuntu umuhanda ukwizira muri wo umukobwa yagukunze mani nta kintu atogukorera umukobwa nawe wakunze umuntu urakivutura ntaco tokora nawe wakunze umuntu nyene vuza umukobwa ntago uri umukobwa se okay jinde ndanje ndimo bo nihereye ko mbo nkaje for example je nagukunze ba numva mu buzima atakintu wonsaba ntokora bani imiryango nyene yacu nituje nyene papa wawe cyangwa mama wawe ukamwizera ukamubwira papa nje ndakurukiye 10 million raba kantu nkorera mugo bivaye nitugorane vye yifitiye antinye kutokubwira cyayifashisha mwatujya dufranga ne ntazi yuko umwana wanje arantu arahera haro n'ikindi kibazo nyene kuri ico nyene bayeho barindiriye ntaguciriye muri naco kintu cyababaza abakobwa cyane gose cyatumye twijukira cyane kumva ko twokora ibintu bya twumva akazi kariko kose umuntu yoshobora ko yogakora bivanye n'akagaye n'agasuzuguro kari mu bantu cyane mu misore na cyane muri twebwe abasingo maza abantu twavyaye tutabashije kuba mu ngo zacu si abantu tutabashije kuba mu ngo zacu n'abantu bavyaye batabashije kubandanya mu ngo zabo bijya bintu by'ama divorce wumva canke babanye n'umugabo byashitse bavanye yes bo ikintu cyambere nkuko nakubwiye igihe nkitangura kugira abavyeyi banje ko ngira nje hariya mu bihugu by'abarabu bambwira ico gihe haribonekeza ibiziga by'abantu benshi kandi bavuga ngo bafiriye hariya mu barabu nacyo kintu cyambere nanje cyantera ubwoba mbega ngiye nkafirayo mugaraho byashikagira ubwoba gusa narumva ko ntegereza kugenda tu Yes, hello my people, abakunzi ba Star TV. This is Star TV, all the way from Burundi, East Africa ndetse no kwisi yose. Tubazana makuru atandukanye. Iyi ni industry ya 257. My name is Star Bodyship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, Ububeshi, umukozi wo munzu. I like to support everybody. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. So kora sabone kuri Star TV kugira mubana yuko nibiko bica kuri Star TV kumwanya. Mbwa Star TV turi kumwe na Winnie La Souveraine, numwe mu basanzwe bakorera kino kinyamakuru Star TV 257. Tugira tuyage byinshi bitandukanye ariko ndakubwira ati guma mu bwami bwa Star TV canke guma kubikogwa biriko biraca kuri Star TV kugira kino kiganiro kize kukuryohera. Ni nkuru ngenda bazanire uno mwigeme cyo mutazi numwigeme akunda gukora kazi naco kintu cyatumye numva no muhereza akazi naje kumenya yuko yigeze kuba ari hanze y'igihugu ari kurondera ubuzima ndavuga mu barabu naho nto kwirirwa ndavuga igihugu ariko hari byinshi numva yuko no mubaza agatanga ko nk'ubuhamya cyanke kugira tumenye ukuri bari abigeme bari hariya anye irevre bari gukora ariko hari byinshi tuba twifuza kumenya nka tubwe turi hano mu Burundi tutaragerayo cyanke twifuza kugerayo reka ndamwakire mu bwa Star TV ku ncuro ya mbere ndamukoresha ikiganiro kiretse ko twakoze ikiganiro ndi kumwakira muri Star TV ariko no munsi ngenda mukoresha ikiganiro harasha umeze neza Yes, nameze neza cyane.
yes ikiganiro canje nawe kumenga kiza kuryoha yes kitegeza kuryohana kanatsinda amazigihe ntabaryoheye abakunzi banje nkuko nabemereye kwanza ndabaramukije yes nari mazigihe ngwaye kandi ngwajije urumva ntiba byoroshe yes umeze neza ariko yes ndameze neza reka kwanza manze ndamutse abakunzi banje ba Star TV nongera ndabashima ukuntu mwanyakiriye neza nukuri mba numva ntafise ukuntu bashimira gusa ndabakunda cyane kandi very soon ndabazanire ikintu ciza cyane gose turi kumwe na Winnie La Souveraine kuno munsi haramazigihe atari ko arakora ibiganiro kubera ko yaramaze imisi agwaye ndetse anagwaje umwana we umubebe ndetse akunda cyane gose uno munsi urakunda umubebe wawe ariko hari abandi badakunda abana babo wabahanura iki ni iki gituma wumva gukunda umubebe n'icyaho ikintu waciyemo mu buzima bwawe wumva cyo tumukunda umubebe cyane kuruta ibindi byose ombo icyambere nobwira abakobwa bagenzanye canke abamaze kuba ba mama cyane cyane abakobwa ava yuko noba n'arusi wo mubebe umubebe umwana umwana azana imihezagiro mu buzima bw'umukobwa rero wese ntibivuze ko noba wahangayitse papa we yakwanse canke yakwemereye mugabo bivaye n'ubuzima afise ntubaye ubuzima buba warifuje muri kazoza kawe urahangayitse ujya bigoye wambara bigoranye mugabo umwana uko biri kose afise umuhezagiro azanana nanabwira yuko abakobwa bataranabyara bishika agatwarinda akiyumva kuyikuramo no muhanura kurekana n'ivyo vyumviro kubera ntabazi ikintu ujya mwana azananye nkaje nka Winnie ndumva ndyohewe ndashobora kuba ndi no mu bibazo bingana gute mugabo niyumvira urujya mwaranje ukamengo nta kibazo mfise kubivaye n'umunezero mfise ndaryohero kuba mfise umwana wanje cyane kandi hari hose arazi ndamukunda cyane gose yes uramukunda cyane gose yes uko biri kose nimba nakuzanye ngaha mu bwa Star TV twakoze ibiganiro byinshi tubikoresha bige mbavuye mu barabu abo twabikoresha ntago twaba tubazi ariko uko biri kose hari byinshi twamenya hariya wewe waragiye gukora neza mu bihugu by'abaraburaza numva nshaka kumenya wagiye ujyari umara igihe kingana gute muri biriya bihugu wagarutse ryari sinibaza ko ari ngombwa ko mvuga umwaka nagiriyeyo cyangwa umwanya nagarukiyeyo ariko igihe wamazeyo naragiye ndamara imyaka 3 uri kurakorera yes urumva ko mfite experience yo kubana n'umwarabikiye icarabura gikubita cyane kamusana shuguru Saudi Sarata aywa naraciyeyo mu byumviro cyane Sagirega kunyica gusa birangiye kuba ndi ngorana n'umuntu Star Voice nenzi ko buzukuramukanya basi nukuri pe twatubizi yes turikumwe na Winnie neza na neza aratugaye ko yamaze ikiringo cy'imyaka 3 yego ikiringo cy'imyaka 3 wagiyeyo nibaza ko hari impamvu yatumye uvuga ati reka nje mu barabu ni yahe impamvu nyakuri imbere yuko tukubaza ibibazo wagize hariya cyangwa ivyiza wahuye hariya cyangwa ibikorwa wakora hariya neza na neza ibibazo wakunda guhura n'abantu bari hariya muri biriya bihugu numva shaka kumenya ni yahe ntego wari ufise cyangwa n'icyahe cyiyumviro wari ufise nkaho kavuga ati Winnie jewe ngira mfata urugendo nerekereze mu barabu kurondera ubuzima festival wari mu buzima bugoye byari bimeze gute okay bo ikintu cya mbere novuga kuba naragize icyumviro cyo kujya mu barabu kwanza abantu nibaze ko noba ngo abantu benshi bakunda kwibaza ko abantu bajya mu barabu ngo n'abantu batize no je narize wagiye warize yes narize kandi nta kuvuga ngo nagiye hariya ngo kubera ngo gukwepa ngo memsi ngo nobura akazi ngo kubera bivaye ngo nuko ntoba ntarize kwiga narize ariko
bivanye nari mfite abagenzi benshi bari hariya kandi twaravugana bakambwira ukuntu ibintu hariya bimeze ndumva ukuntu bagenda bahindura ubuzima bwabo bibanye n'akazi bariko barakora hariya nanje ndumva ko nogenda hariya yes urafata umwanzuro kuvuga ati reka nje ndafata umwanzuro yes ndafata umwanzuro navuga reka nanje nje kuraba ibyo bambwira yuko ari byo utaragenda mu Barabu hari byinshi wabyigwa yuko bikorerwa mu Barabu hari na byinshi bakubwira hari byo wasanze ari byo n'ibyo wasanze atari byo mu byo wabyigwa ko bikorerwa hariya wasanze atari byo cyangwa mu byo utabwiwe wasanze biriyo bifite akamaro kuri wewe n'ivyaha ibintu cyane nabwo ndibuka n'umunsi wa mbere njya kubwira ababyeyi ko ngira ngende baragize ubwoba bambwira wowe uzoshobora bijya bintu bya hariya kubera baranzi ko nteye barazi ibyo nshoboye umwana wo mu mujyi nyene yarembasa yaguma yifinitisha bari ibintu byo mu mujyi gusa baranzi ibyo nshoboye n'ibyo ntashoboye mbo barambaze no ni wowe usiriye uko ibintu wumva ko wajya gukora uzobishobora urumva bo numva muri giye ko nobishobora kandi numva nta ndishiramwo neza navuga nganje ntagiye ndumva ko hari ikintu noba mpombe kabisa yes numva shaka kumenya umunsi wafata umwanzuro wo kumva ko wajya gukorera mu bihugu by'Abarabu eske hari ibintu woba warabwigo kiri hano mu Burundi ko bibera muri kiriya gihugu nimba biriho nibiki bakubwira ko bibera muri kiriya gihugu na cyane cyane watinya ho umaze kugerayo ivyo bintu wabwigukira hano mu Burundi byanagutera ubwoba uba warabibonye cyane wari umuntu kwari kubesha kugira babigeme biwacu ntibagende kurondera ubuzima nkuko abandi baja kuburondera okay bo ikintu cyambere nkuko nakubwiye igihe nkitangura kugira abavyeyi banje ko ngira nje hariya mu bihugu by'Abarabu bambwira ico gihe haribonekeza ibiziga by'abantu benshi kandi bavuga ngo bafiriye hariya mu Barabu nacyo kintu cyambere nanje cyantera ubwoba mbega ngiye nkafirayo mugaraho byashikagira ubwoba gusa narumva ko ntegereza kugenda tu bivanye n'ukuntu mbona abagiye ubwa mbere bamaze kwiteza imbere mu buzima bwabo bavuye aha bakaja handi mvuga ati noneho nje naho bwiruko none nimana yaraneguriye gupfira mu Barabu nzopfirayo mugita nteguriye ko nzopfirayo ikizoba nje ntegereza kujya kwirabira nkashikayo nkirabira ukuntu ibintu bimeze yes wonke urambaza ngo wasanze bimeze gute buri gihugu cyaje cyose gifise imico yisangije kandi kamere z'abantu ntizisa bivanye rero n'ukuntu nasanze hariya mu Barabu uko babayeho n'ukuntu twenga mu Burundi tubayeho ni ibintu bitandukanye kandi cyane gose uragiyeyo urafashe risk uravuze ati genda giye kenshi dukunze kubona abana baba ngaha mu gisagara ca Bujumbura abana beza bafata risk yo kuvuga ati twe turage mu bihugu by'Abarabu kugenda eske byakujemo gute nk'umukobwa mwiza ari ngaha mu gisagara ca Bujumbura agikiro uko ashatse atembera hashatse byakujemo gute wumve ko wogenda ni giki cyatumye wumvuga ati jewe wini ndahagurutse hano genda giye mu bihugu by'Abarabu yes ikintu cyatumye nka Winnie niyumva nkavuga ati okay hari ikintu nka Winnie ntegereza urubona uko umuntu agenda arahura hari indota afise kandi yumva ati akeneye gushikako bonje nka Winnie hari indota nategereza gushikako ariko nkaba naragerageje kurondera ubuzi butandukanye ngaha mu Burundi numva ko noshoboye nkabubura ariko igihe nakurikirana neza na neza ukuntu ubuzima hariya bumeze uburyo baronka ukuntu bumeze kumva gerageje kujya nkarira mu Barabu nkareshira gukora ako kazi nkagakora neza ibintu bikangendekera neza ko zijya ndoto ntegereza kuzishikako kanatsinda ko jewe ni mu buzima bwanje ntigira ncagura ngo hari ikintu ntokora n'ikindi ntokora byakazi ko simani kampa mahera mbona ko ndagashoboye je ndagakora karetse kuba ko arako kwica gusa akazi kore koko se numva ko mpa mahera
nkimbeshaho nkabeshaho umwana wanje barumva no bagakora. Yes. Mu myaka yeza abakobwa babashinja yuko mudakora ahubwo muba mukeneye kwirira akanoti kabahungu kabasore. Yeah. Wohura n'umuntu avuga ico kintu yuko abigeme babayeho barindiriye. Ntaguciriyemo ni naco kintu cyababaza abakobwa cyane gose cyatumye twijukira cyane kumva ko twokora ibintu bya twumva akazi kari ko kose umuntu yoshobora ko yogakora bivanye n'akagaye n'agasuzuguro kari mu bantu cyane cyane mu misore na cyane cyane muri twebwe abasingomaza abantu twavyaye tutabashije kuba mu ngo zacu. Si abantu tutabashije kuba mu ngo zacu n'abantu bavyaye batabashije kubandanya mu ngo zabo bijya bintu by'ama divorce wumva canke babanye n'umugabo byashitse bavanye. Yes. Donc uvuga ati kare yagasuzugura abasore batubwira ko tubayeho tuvuga ati icyo twifuza cyose abasore barahari niko mwashatse kwikura ko muvuga ati katwiyambika agashamba ubundi mwari mwakiyambuye nibyo kubera uravye abakobwa abagore turashoboye kandi imyaka tugezemwo abakobwa abagore turashoboye gusumbya iyi misore n'abakobwa kandi uyu misore isigaye irindira ngo bafise amahera neza cyane bari usanga umusore yarazunanye nawe w'imyaka 22 30 yicaye arindiriye ikintu umukobwa yomukoze yomufasha mu buzima bwiwe. Ni ibintu biteye isoni kuba woshobora no kuba wona cyane cyane abantu twagize ikibazo twarizinda hama ntitubashe kubana n'abazi dutwaje uku kuntu umuntu akubwira none urajya kumubwira nje ndibungenze none tugire gute nawe akakubaza tugire gute ari umuntu w'umugabo urumva ko bibabaye ko bibabaye cyane gose uriyumvira ati none je navyaye ku mukobwa cyane navyaye ku mugabo. Yes kandi urarubwenge ukavugana n'ibimeze gute wowe uvuga ati shwa nta yindi kugira umwana wanje abeho reka nje kurondera ubuzima. Nico gituma nk'abakobwa bigeme abakenyezi twahisemo gupambana gukoresha ingufu Imana yaduhaye kugira turabe yuko ibibondo turiko turibaruka ko two. Yes. Imbere yuko tujya muri neza aho wagiye mu Barabu neza na neza numva no kubaza kino kibazo umunsi utwara imbanyi wabitwaye surprise cyangwa wari wabiteguye? Mvuze ko ari surprise no wambeshye cyane gose ikibondo mukirondera mwari mwaganiriye no mwakironderanya ati dukora umuti hitwari tutumike dawa gusa je nk'ubu adolescent je numvamwe ahubwo nkoze kijya kintu cyo kuba no kwibaruka yuko no guza urukundo hagati yacu urukundo go kyongera. Yeah. Ukicumva yuko watwaye imbanyi imbere yuko tujya mu bindi bintu nyene ngira ndakubaze wiyumva gute nka Wine mu bantu wibona gute mu bantu mu gihe ufise imbanyi? Okay, mu bintu bizima ntoba ntigeze nicuza mu buzima nuko noba naratwaye urumva icyo kintu sinzi kujya kuna bakobwa biranda bakumva bakuramwe amada bakumva ko ubuzima bugiye kubabera bubi gico kintu ntikigeze kimbaho byumve kumengo nari inkomeye hukumengo sinzi. Yes. Ubuzima ntibwigeze buhinduka abantu bakuganiriza ubwa mbere utaratwara imbanyi bwarahindutse abagenzi baramvuye ko hari abagenzi bamuhanura Wini tugeze kubera nari muri generation y'abana vraiment cyari kijya gihe cy'ibintu by'ama picnic barambwira Wini ugiye gusubira hasi ugiye kwibagiranwa none ugiye gucakarika none ego urumva abagenzi baramva ko bijya ukuntu uhura n'umugenzi kwa muhanuzi nakaguhanura mbe ntukigire ko bose barantakara ko bose barahera urumva mugabo nagumye ndi proud mugikintu novuga cyarambabaje mu buzima naratakaje umugenzi wanje umugenzi twasangira umugenzi twahanurana nubu ndacyumviriye numva yuko umaze no kwibaruka nimwasuye no kuvuga no gushikiza isaha ntimunagana no gushikiza isaha kubera wibungenze gusa aha hafi yarandondeye gusa ndumva nakintu mfite
yes uri proud n'umwana wawe kandi uri cyane proud ko wari gose ungenze kandi uri umwana proud ko wanje aranezera n'umwana cy'ubwenge n'umwana yubaha Imana n'umwana asenga ndamukunda umaze kwibaruka umupepe uko abantu bashaka kuguha iyindi image kuzoba wacakaritse wabaye nayi usa n'ubwondo uno munsi bakabona utagasuko nguko ahubwo kuruta kera utaribaruka avyakira gute hoho message baguhereza bari izaye kubera ko uyu muntu yibarutse arige baza kamubwira ati rega wa mukobwa ibintu vyagumye ari fresh murumviriza gucakarika ni ikintu kwanza ikintu cyo gucakarika nje sindakizera ikintu nje mba nizera muri je nuko ikintu cyose kiba ku buzima bwawe ni Imana iba yaracanye sivuga wini nimbuzo gwara noneho ugaca mu bintu bitandukanye kandi bizokubabaza umutima ni ibintu Imana iba yaranditse bizokubaho même si naho bishika tugatwara izinda bitari mu nteguro y'ubuzima bwacu ahubwo mbona ko Imana ibifise igituma twarazitwara bitwigishe tubone n'ukuntu tuzotwigisha ababene wacu nta kintu mba mbona yes ibintu byo gucakarika sindabiha agaciro cyane kuba uri umusingo mada acanye kuba ufise umwana naco vyakwikiye mu buzima nana kim ibyo mbayo byose Imana yarabiteguye ko nzobiba yes uravuye mu gihugu cy'u Burundi uragiye hanze y'igihugu urashitse mu Barabo urapambanye akazi wari uzi kugiye gukora hariya niko wasanze ariko baguhereje cyane niko wakoze kiriya gihe cyane baraguhinduriye akazi akazi navuye ino nziko ngiye gukora niko nakoze amahera navuye ino nziko ngiye gukorera niyo nakoreye urashika hari uratangura gukora akazi kara akazi nyabaki kugira amenye ibibazo nza kukubaza okay kwanza hari ikintu abakobwa bavarira mu Barabu bihendako ngo mvuze ngo nzoba narakoreye mu Barabu ngo abantu baransuzugura no ikintu nimba waragiye kugikora ufise umutima nimba gifise ukuntu cyakungukiye muri wowe nimba kitakungukiye kivuge kugira nimba ari umuntu yiga kuri wowe akwigeho nimba atawo kwigaho ntakwigeho kwanza je kuba novuga ko nagiye mu Barabu ni ikintu nishimira ni ikintu gituma mbona uko ndi birashoboka kubijya myaka nyuma ntari kumeze mugubu nkaba meze uku kubera mu Barabu kwanza mu Barabu n'ahantu hanyigishije ahantu hanyunguye ubwenge n'ahantu hatumye kuba nzi no komera umutima urumva nkamenya ibibazo ko mu buzima bibaho nkamenya ibintu byinshi cyane so ikintu noba novuga ngo cyambayeho mu Barabu ntitega ko kitombaho nuko ntoba naribagije yuko noba kure y'umwana wanje mu gufata decision ntiwigeze uciyumvira ico kintu nibazaga yuko ngiye mu Barabu nkakora amezi atandukanye hama nkagaruka nkabana n'umwana wanje mugabo ntibyabaye uko kubera bivanye n'ukuntu ubuzima ndiko ndabona ukuntu ubuzima ukuntu ndiko nditegura n'ukuntu nshaka kubaho ntari bwabishire bikantera kuba novuga reka niyongere mbe nkore hama nshike ku kintu no banifuza ariko ukiri ino numva shaka kubaza kino kibazo ukiri ino uwo mwibarukanye yaragufasha mu bijanye n'umwana canke yari yavuze ati yarigira nyene busy nyene like no bivanye n'ibyo ashoboye yarabikora twarafashanya no jango ndamuvuge nabi canke nibagirwa ivyiza byo bivanye kanatsinda ko yoba ari no muhungu wa mbere mu buzima bwanje no banarigeze gukunda yaramfasha umwana twarafashanya ikibonetse yaragikora nanjye ndose naragikora yes ibonetse byose mwarasabikanye ibintu bikagenda neza uragiye hariya gukora ariko numva shaka kumenya muri bimwe bibera hariya tumenya turi no mu Burundi turabona byinshi bitandukanye numva shaka kumenya kwanza d'abord winiyo nzoba afise sukwiyambiza n'inzobe yiwe bwite cyane yari yambice hagari abantu bagera hariya bakiyongerereza kugira base n'abari yabarabo yewe wariyambice ariko Starboy nibaza icyo kibazo we kukibari by'abafana banje oya nshatse kukibazo byandakira turabe ku ntoki turabe mu kiganza ngaho umuntu ne yambice afise ikiganza babirabira ngaha acyane okay inzobe ni wawe ni wanje yes
abanzi bose baranzi mani baraza kuvyandika muri commentaire kandi twambaye twajanishije basha haraganye mani kwanze uyo mbeho yumva gute numva shaka kumenya wagiye usuko canke wariyongereje akantu okay ku bantu banzi baranzi peste nta byinshi fise no kwiexplica kwanza je ndumukunzi cyane we bijya bintu byo kwikoroga kwiyambiza kanatsinda inzobe yawe ari nyinshi kanatsinda rero neza na neza je mani njo umutipe twavyaranye sanimiko arirabura mu Senegal byumva urumva ariko namuvyera umwana mwiza w'inzobe abankurikirana cyane kuri social media zanje baramubona numwana mwiza w'inzobe kwanza benshi bambaza wini uri umwarabu cyane ese papa wawe cyangwa mama wawe ndafite inzobe muri abo babiri mbo mama n'umuryango we wose barafite inzobe muga papa nabiwe bose barirabura yes kabisa nari numva no kubaza ico kintu kubera ko hari abahora bagenda hari abakikoroga basha bakaza bafite inzobe ugasanga ngaha kuntu cyarirabura hajya bahabaye iki mbo sinzi bunyeruzo koresha n'umuntu yikoroza cyane Clorox zibagira kujya oya Clorox je ndibuka mu mezi ya mbere nkishika mu barabu hari ukuntu uri kurakoresha ijya Clorox n'isabune igukata kubera ni nka acide bobo ntibanje sinzi ko bayiha sinzi ukuntu bayiharura mugabo ifite acide man uri kuroza ivyombo hari ukuntu igukatagura ikagumisha intoke zawe kuburyo nawe uvuga none nkaho umuntu uramusayo ibyo vyibazaho gute mugabo umaze biba ku muntu ari umushasha mugumaze kubimenyera ukuntu buri gihe uhejeje gukora akazi uba ufise amafuta ya vaseline canke glycerine uca wisiga kugira amaboko yawe ijya acide ego Yesu urageze hari uratanguye gukora ubuzi benshi bakora ubuzi hari barahura n'ibibazo bimwe bimwe bitandukanye hari abahura no kurungika amafaranga yabo bakibwa gahera mu nzira hari abahura n'ibibazo kurungika ama video bambaye ubusa of course twamba twayabonye cyangwa ugasanga umugenzi we aramufashe video atabizi kujya kuntu abavuye muri douche bakamufata video ikagaragara tukazibona ngaha mu Burundi donc ugasanga barasevye muri famille ndetse n'abantu usanga tuba tubazi muri ivyo byose nta na kimwe kigeze kikubako nkawe ubundi ukabesha tuza kubona commentaire bavuga ati yo ariko mukanukira umukobwa wanje ndazifuta aha okay bo ku byerekeye ama video nta video kubera jindu umwana nakuriye mu gisagara ya nibaza yuko nta kintu cyomba ko je bwanje ntavuze iki kintu naho cyoba cyosohoka cyangwa ubunyene ceke kagenda ubunyene nico tuma nicuza cyangwa sinoba nzi ikintu igituma noba nagisohoye nzi ko umwanya wose cyonsebya nkamaramara mu bantu so rero ico kintu vraiment cyama cyabaye cyane gose ku bakobwa bari hariya uravye nta kintu kigwa mu buzima nk'urukundo na love distance urukundo mvuga umuntu ari hariya nawe uri ngaha harabaho kujya kuntu umuhanda umwanya mwinshi wo mwavugana ni kwa kuntu umuhanda ukwizira muri wo umukobwa yagukunze mani nta kintu atogukorera umukobwa nawe wakunze umuntu urakivutura ntacyo ukora nawe wakunze umuntu nyene ivuze umukobwa ntabwo uri umukobwa se okay jinde ndanje ndimo bo nihereye ko mbo nkaje for example je nagukunze ba numva mu buzima atakintu wonsaba ntokora ari nacyo ngino novuga sinzi gituma abahungu tuba byashitse tugakunda tukizera tukanakorera ico kintu kubera sinomvuga ngo n'ubwenge buke bakoresha urukundo rufise unguvu man urukundo ruratuma wo kuri ikintu muri wo utibagije uko wonakora ukisanga tuwagikora kubera santi mugasanga wagikoze urumva rero bajye bakobwa bishika bagakora amabahe nyina bajye bahungu utu video twawe tukajya hanze n'ukuri byambabaje nta kintu cyambabaje nko guhura video ya mugenzanje ariko aramaramara amakomantere abantu bamutuka nta bwenge ufise mugabo si ukuvuga nta bwenge afise no ubwenge arabufise mugabo kubera urukundo
mani urukundo rufite ingufu ntihagire umuntu tuvuge rero ivyo bakora ko ataco bitwaye si kosa mu bisanzwe mu gihe bari urukundo no ikosa ririyo kubera umukobwa naho bishika tugakunda tukumva twokwirekura kubera byamaze kubi byamaze kurenga inkono abakobwa nabo boza bariyumvira eske ko byabaye kuri mugenzanje ubu ndabimugiriye n'igico nyemeze ko nanje bitomba atobinkorera urumva ukiyumvira ukanashishoza ugafata decision imbere yuko unakora ico kintu kubera iki ni kintu gituma abakobwa biyanka ugasanga bamwe biyahuye bakoze ikintu batategereza kuba umwana ntiyahora n'inzoga mugabo ugasanga ngo aranyoye inzoga ngo kugira ngo yice ivyumviro by'ikintu cyamubayeho nawe hora bishikukanywa kayoka kugira wice ivyumviro no mu bintu ntizera mu buzima ko bitakaza ivyumviro ibi naho abantu benshi bavyizira inzoga kwana n'inzoga yes uko biri kose turi kumwe na Winnie la Souveraine waragiye mu bihugu by'abara urakora warakoze hari aba bari muri kontra n'abataba bari muri kontra ariko nabo batari muri kontra baba baciye muri kontra kubera ko hari n'ushobora kuronka akazi utari muri kontra ariko baraza bakava muri kontra bakaja kuva mu makontra wewe washike muri kontra urinda uva uri muri kontra cyangwa washike muri kontra mu nyuma urava muri kontra mbonje nashikiye muri kontra ku mama araho ndamukunda cyane nubwo atazikirundi oh my god no turacyavugana ndumva none amurongikira n'ikiganiro mucara bo basi oya mugira akantu fe twumve basi ko azocagira na sabone okay yarayigize man yarayigize kubera ikiganiro cya mbere nakoze naramurungikiye link mu mama nubu tuvugana murungikire message none umubwira ati mama ndacagukunda ubundi naho ndi mu Burundi ariko none urancanganije cyane bagira n'ivyo mbagije dari kukubaza ati bujanye nayi kukubaza ko washikiye muri kontra urinda urangiza uri muri kontra okay mbona nashikiye muri kontra ndindagiza ndi muri kontra kandi aho nashikiye vraiment bahizagira pe naho bitama byoroheye abakozi bose bagenda gukorera mu barabo kandi bisigura yuko ari umwarabu mubi mani ndene bangahe baba bakorera ngaha mu Burundi nyene mugabo bakangiriza nubwo ini wacu tudakoresha kontra agaheba akaza kavuga je umabuja nituruko turakorana neza canke mabuja akavuga uyu mukozi je sinamwishimiye akamurungika nubwo akarondera bibaho bapana kuvuga ngo rero ngo numwarabu ya jico ico kintu namanda kigwanya cyane gose ibintu bikubaho ni wanyu mu gihugu vyama vyabayeho abandi bakozi kwa nango ha mu Burundi wacu uhaye interview ndi mukozi yo guha amarore bahura na ibibazo bahura navyo umuntu wese avuga ibibazo vyiwe yes ariko urumva shika kumenya we wanse kuva muri kontra kubera ko ufashwe neza canke wanse kuva muri kontra kubera ko muri kontra wahembwa gahera kenshi no nta mahera meshi naronka amahera y'abandi baronka bagishira muri kontra ndinda mvayo ari yo mpembwa kandi numva ko ndabiryoherewe bivanye n'ukuntu imiberera ukuntu twari tubanye n'umukoresha umukozi wanje umboss yes uragiye gukora ari urakoze iyo myaka yose 3 uravuyeyo wararonka liberté bigashika ugasuka ukava mu rugo washikiyemo ukaja gutembera hanze byari bimeze gutyo iyo myaka 3 yose yaheze uguma mu nzu udasohoka nta liberté nigeze ndonka wa muntu we bonje narakunda Brake gato ndavyeshika nkanakundana no mutipa kamaze nawe numvaga nkabwira urakomeye nje no gusora yarara mvuzira byumva ucafu umubosi wanje yabahagaze ku muryango araba ko ndepo zama nkasubira mu ukagaruka byinso hose nawe nsokaye na madame wanje kandi ntarakimwe byantwara ubwo je sinzi numva ndanabiryoherewe kubera nabona ndi muri security madame aratinya nuko ntivyashika umugabo agashaka guca inyuma madame gusaba muryamane ko bishika ababosi bahari bagasaba abakozi babo baryamane canke mwijoro akagutera madame yagiye ashaka gukora kuwinkona bo ikintu nje shimira barabu cyane ucinjira mu nzu bo sinakoranye n'umumadama afise umugabo gusa arafise abasore benshi bafise abagore babo kandi twajya kubaramutsa
gusa ntibaba muri iyo nzu barurimo. Ikintu cyambere bakubwira ucinjira mu nzu yiyo arakubwira nimba hari ikintu udekonye gatoya nukuba wo kwicarana cyangwa ukerekana ibiyago kuri kurayaga n'umugabo w'umubosi canke ukoshereze ngo ukankamira umwana wewe cyangwa umukubiti icyo kuzika kabisa ntabwo uropa baba bafise mw'ivyo bintu bibiri wopfa umukora amakosa yandi yose abaho ku isi mugabo ntukore iryo kosa okay ndumva ni byiza cyane ego uragiye urakoze imyaka 3 urinze uvayo atakibaye nta kibazo numva wahuye naco hari kibazo wigeze uhura naco nta na kimwe kandi ndabishimira Imana uno munsi abigeme bari hariya baragizwa kandi parudo gatoya kuba ntaciye mu bibazo canke kuba ntabiciye mu nusu kuvuga yuko bagenzi banje batabicamo mbo hari abagenzi banje benshi cyane babivamo bivanye n'ukuntu urabona hari ukuntu habaho bijya bintu bavuga ngo hari amakon kuba washikira muri kontra nabajya babota kontra bakaja gukorera hanze ya kontra mbo kwice kintu cerekeye abantu baje gukorera hanze ya kontra naco mvuga ko cyane kubera nje sinigeze nje hanze ya kontra mbo nshobora kuba novuga ama commentaire ndonka ku bagenzi banje mugabo ntabarukuri me abantu bari muri yo bari hanze ya kontra bakaba bafise ukuri kurenze kuvyo no banovuga n'abantu bahura bakunze kuvuga ko bahuye n'ibibazo cyane cyane n'abantu bari hanze ya kontra bateye kontra bakaje gukorera hanze ko numva ngo hariyo ngo abapakistani hariya abasudani babahungu ngo bakora ibintu by'ubusambanyi cyane oya nta bihugu nta bantu baza gukora ibihugu by'ubusambanyi naravye igihugu cya mbere kidakunda ivyo bintu mani nico kubera uravyina hajya muri Google urabona ngahe wacu muri Google ugiugaruka ukandika ibintu by'ama xx.com urabironka mugahariya mubara buntu bironse none uvyo bintu byoboneka gute ariko kenshi haravugwa ko baba bakora ubusambanyi sometime bari ubusambanyi buraha mu bihugu byose mu Burundi ndakubaza nta umara yabuhari buriyo none bisigura ko hose rero burahari uhuye ngo n'umwarabu ngo mu maraya ashango bari maraya nyene ebana kafiri original oya mbo nico gituma nakubwiye ngico kintu cyo kuvugira abantu bari hanze ya kontra kubera ni nabo baba bazizo nkuru zirezire je ntabyo nzi kubera nta hanze ya kontra nakole nta numwidegemvyo nigeze ndonka je akazi kanje karakindani indani make yo myaka yose irarangira kenshi hari ibintu akunda gushinja bigeme bari hariya ugasanga ngo arizeye umuntu ari mu Burundi akamuhereza n'imiliyoni 5 10 ugasanga n'umuntu mwahuye kandi nta birenze ugasanga barahemukiwe wewe warahemukiwe ico kibazo ico ni kibazo abakobwa benshi bo mu Burundi bama bahuye naco n'ubu bagihura naco nkaba nibaza none ni gute okay je nivyanshikiye ntivyari kunshikira kubera je sinofata ngo eske njinda kurungikira gute amafaranga anje ntakwize ko kwanza ngo ndakumenya okay nivyo n'umugenzi arashobora kuguhinduka wari umwizeye gusa bari abahungu baturungikira kamahera sivyo umubasi wava yuko kwanza umubasi wava yuko akurungikira kajya amahera aramanza karabijya nimero n'izina yaguhaye yuko urabona kujya kuntu ese kujya kuntu ujya kugura nimero hari kuntu bakwandika baguhaki barakwandika ko identification yawe amazina byose hari ukuntu bosi wawe abiraba wenyene akaraba eske umuntu aranditswe akakaza ahora rakarekuriwe urumva imbere yuko kubera n'ababosi si bose bafite umutima mubi nkaje nk'umubosi wanje hariho nk'inimero zishika 3 nashatse kurungika kamahera akazanka akavuga ibi bintu hamwe no kurungikira kayamani amahera kwizi nimero worira kandi nanje nashaka kurira ikindi kintu bajya abahungu baruhiye amanimero ino mu Burundi baba bafite imiryango
kandi bajya abantu bandi baduhazi nyene bakakubwira nkuko wewe bashaka kubwira n'umuntu yaguha mu Burundi none nimba yamaze kukubwira uyu muntu jamanira ndarongise mu Burundi uraza kuyatora kujya muntu ndo unafanya utafiti kwanza wa kutaka kujua huyu mtu yupo au hayupo hivyo mugabo na accident zibaho hari igihe bishiko kizera umuntu nyene ukamwizera uko ubwo ugasanga uguye mu kibazo. Kuna vingine visanga mnakutana navyo wakati mungali Kikuri mnanua maparcelle kama pa Bujumbura sasa mnatoka kule mkifika Bujumbura mnakutana zile parcelle ambazo mlinunua ziri mu bisanga ziri mu bibazo cyangwa ugasanga hari imizigo waguze uri muri Arabia Saudite umaze gushika mu Burundi ugasanga imizigo waguze siyo yenyewe nimeze nkuko bayikweretse cyane ntago wayiguze bwite ico kibazo cyo naco wigeze uhora naco nkawe bo ico kibazo naco nigeze mpura naco bivanye n'ukuntu umuryango wanje guhera kuri papa mama mutya wanje ndabizeye ubwo bujyaja ntabwo ndabuze kandi ntibisigwe uko bajya abantu baba barahuye na zinya ngorane ko baziterwa n'abantu bo hanze bani imiryango nyene yaci nituje nyene papa wawe cyangwa mama wawe ukamwizera ukamubwira papa nje ndakurukiye 10 million raba kantu nkorera mugo bivaye n'utugorane vye yifitiye antinye kutokubwira cyayifashisha mwatujya dufranga ne ntazi yuko umwana wanje ahantu arahe hariho n'ikindi kibazo nyene kuri ico nyene ugasanga abavyeyi bahawe amafaranga n'abana babo bari hariya muri Arabia Saudite of course turangurira ino migambi ugasanga uratashi mu Burundi yakubwiye ko yaguze amaparcelle nk'atatu ugasanga nta parcelle nimwe yaguze amafaranga nibo benshi cyane go abo bo baha ubutumwa bwawe na cyane bivanye n'ukuntu murondera amafaranga hariya mukoresha ingufu zidasanzwe murakora n'ingufu nyinshi kandi kumara imyaka 3 uri mu nzu y'umuntu udasohoka kuenjoyinga n'abandi bantu bisigura yuko barihanganye niyo message yohereza abantu babaye muri ubwo buryo mbo même si atari imiryango yose imeze nabi Jikino noha imanuro kubana bari hariya mani ubu ama banki ububiko bw'amafaranga bwabaye bwinshi bo sibisigura yuko abana bose bahura n'ivyo bibazo hari abana bahura n'ivyo bibazo n'abadahura n'ivyo bibazo bo njikino navuga abana bakigenda mu imisi kuki utovino basi wiyugururiye nk'aka banki ubu hari zijya banki umuntu babroka mukazo debroka umwanya igihe mugihe ufise umuryango ari gukenera ko n'igihumbi hari amahera utegerezwa kublokanira amahera woshobora kuvuga ndaba umuryango ayandi ndayabloka igihe nzo kwizira ndangure ariko umenye ko hari abagenda hariya batavyiyumvire bivanye n'ukuntu bagiye nere nyine nanje ndiko ndakubwira ugasanga nari imikashi nawe yarafise ageze hariya anyara bimenye nanje nico gituma ndakubwere impanuro ku bakobwa kubera bari kugenda ubu ngo leta yacu kandi nye n'icubahiro Evariste Imana imuheza ndayishimiye Imana imuhezagire yaroroheje ibintu ijya myaka ingaye batugariye barayuguruye abana baragenda kurondera ubuzima nkuko bisanzwe sivyo umaze kuva ino mu gihugu wumva je no hanura yuko hari amahera basi wovuga ya mahera ndayaha umuryango ufashe nk'umwana nasize cyangwa ufashe umuryango kubera hari abantu bavino kandi baja igitumye bagenda hari yari umuryango azara bafasha kandi make yandi abroka sivyo imigambi yawe ukazura ukayirangurira hako twokwama mu marira imiryango yarangiriye nabi narungitse amahera yakoresheje uko ntarinda bikeneye ko akoreshwa yes uko biri kose icyo numva nshaka kumenya umyaka 3 uri hariya ahanye utabonana n'umuhungu utaganira n'umuhungu ireva amavideo yarasohoka kandi amavideo yasohoka yajya bigeme nabo byananira kwihangana ugasanga babikoze batazi ko babikoze nivyashika uri hariya ukumva nyene wabishatse ukumva nyene wifuza umusore wifuza kubikora of course kubera ko twambaye umubiri wacu urakora nivyashika nka winari hariya kumva nyene yohura n'umusore kanaka kugira ashobore kurangura ajya amabanga okay nk'umuntu muzima mari nk'umuntu muzima urumva kubikumbuye mani
bijya bintu warabihongeje pardon bijya bintu warabihongeje ni bintu bw'umushaka yes gusa sinagira byinshi ndabivuzeho ngo nobangaye abakobwa bagenzanje byo byarashikiye n'ukuri pe sindabagaye kandi Imana ibakomeze ku bantu bose byo byarashikiye ama video y'abagasohoka urumva ariko ngira ngo barose inyigisho nyuma y'uko bisohoka igihe biba barose inyigisho urumva gusa n'ibintu biba bibabaje n'ibintu byatuma umuntu yumva yokora ikintu atibagiye mu buzima bwe ko yohava akora bariyahura bakanywa ibyayuramutwe kugira bibaze ko kijya kintu kwitoba cyabaye niko no bivuga bivaye na stress cyaba cyabateye gusa n'ikintu kiteye ubwoba none wowe ntavyo wigeze wifuza kubonana n'umuhungu of course rega bibaho byarabaye même si bitoba byarashitse nkasohora video cye nkarongera video mukunzi wanje buri muntu wese afise ukuntu ahendanga ibintu byiwe ushatse umuhungu n'umubone wiyahuze ikigashi nje rero hariya je nibere muri reception nawe muri reception y'imyaka 3 byarangora kuba no kwizera umuhungu byarangora kuba no kumva kubona ko umuhungu yoba nkunda ni ibintu byangora muri jewe yes gusa kuba no bashaka umuhungu mane n'ubunyana bakera gusa bivana ubushuhe bwawe n'ubwiwanje buratandukanye kandi umuntu wese afite ukuntu ubushuhe bwe afite ukuntu aburangiza hari umuntu atumvishije ko yabihoze ubwo bushuhe butohera n'undi muntu afite ukuntu afite system akoresha we wari ufite aga system kawe urasha mu musange inbox ababwira aga system yakoresha basha ndumva ko yarafise aga system kagezweho musange barafise nanje aka video kandi ugufite aka video kiwawe akaduye tugatwike kuri Star TV basha oya reka n'umuntu yabaga nagahari gusa ndibuka naraje deja ndinga mu Burundi hari video no si ni video ni photo hari umukobwa uwo mukobwa turasamana nawe uyibonye video urajugumira muto wanje yarayinduka avuga wini uyu muntu si wawe wasohoye iyi video muganda vya photo mugura vya photo mengo nyene umuntu abirimwo ariko arabikora bivuge mu kirundi ciza babirimwe sikiru bivuge mu kirundi ciza je ndabwira mpetse ndamubwira ati burya rero wewe turavukana utananze ko uravye nje ngaha egereza kamera bamura bakaraboneka hari akantu kirabura mfise ujya mu ntakafise urumva ndabwira we ntubona undavye no ngaha nadugije imisatsi yanje jewe hari ukuntu amasoso yo ngaha tareha urumva ntareha urumva ariko ndamubwira wowe urumva ntunanzi rero kubera ko yakandukiye yashusha avuga ebana mukuru wanje arasevye karabaye kumbe si wewe ariko numva shaka kumenya umaze gushika mu gigo cy'u Burundi benshi abige baba bari hariya anye kenshi barapanga n'ivya mariage abantu baba bakundanye bagashika bakora ubukwe bakarongogwa ibintu bikagenda neza cyane wowe kubera iki wavuye hari urashika ngahantu urongogwe nuko wabuze umuntu mu vyumva kumwe canke nyene imitahe yawe warayirungitse irononwa nuko abandi imitahe yabo yononwa Bo mu bakobwa novu mu bakenyezi ndumukenyezi umaze kubyarura umukenyezi aya nta bukenyezi bwawe uracari mu bani genda afise umwana amamagara mama bisigira ndumukenyezi urumva mu bakenyezi bavuga ko nitwayemwe neza ibi bintu byerekeye amatungo bibanye n'utuntu bagiye kuruhira ndimwo sivyo
bishoboka ko ntari uwa mbere mugabo ndi umuntu noba nitwaye neza. Ikindi kintu cya mbere kiba cyaramfashije kuva ninjira muri reception y'umuhungu wa mbere noba narigeze gukunda mu buzima, sinigeze nizera uwundi muhungu, sinigeze numva ko noronka uwundi muhungu mpagaciro, ntumva ko nkunze nka feelinga mani urukundo uraruzi, ubwo muntu wumva ko ukunze ukumvura mukunda urumva nta uhari. Kuba byarakubaye rero rimwe mu buzima yarambyaje umwana we ndamukunda, kiretse yuko nawe yogaruka mu buzima bwanje nto mwakira, gusa n'umuhungu nakunze mpa ikibanza kinini cyane gose mu buzima bwanje, sivyo? Ariko hari impamvu wumva utomwakira kandi mu buzima bwawe? Yes, hari igituma twarashwanye, hari igituma twaratandukanye. Yes, kirahari. Yeah. Yes, kandi gusa n'umuhungu nta kwifuriza inabi, ahari hose Imana imuhezagire mu blessing aronka, yumve ko mu buzima bwiwe yarigeze kuronka umukobwa yamukunze, akanifuza kuba yomuha icensi yo kuba yomuronka kikibondo. Yes, uno musuru singo none nta kintu ryamanye. Ndi umusingo man, ne kuva aho twakwicara urabona n'umuntu ambipa, nta muntu araguhamagara shariga we warahombye. Yarando uguza kujya mu tipe yarandoze. Warahombye wamubuze gute kandi huzi ibishomeri by'abigeme ngaha? Ibaze manumusto nkandi ibishomeri by'abahungu bitararonka bigeme, nkabura n'umutipe ambwira basi ibintu jim canke barabikubwira ukabakwepa ati bundi narahimukiye, ndabakwepere ntarabaronka. Yes, tikwe na Winnie mwe mbwa Star TV ariko aratuyagira tubwira muri bimwe yagiye arabona waragiye umwana ukizamuka. Umwana ukizamuka la souveraine. Yes, uko biri kose nibaza ko tuyaze byinshi bitandukanye, hari ibyabereye impanuro abandi, ariko no musi numva shaka kumenya Winnie ariko ategura ubuzima bwiwe gute. Ndazi ko usanzwe wibaho ubuzima bwawe bwose, n'umwana wawe ni umumenya buri kintu, ndetse usanzwe unipangiye, urumva usanga bitoroshe ubuzima bwo kwibana uri wenyene wipangiye ufise n'umwana umenya buri kintu cyose, bimeze gute? Nta kibazo bigutera? Ikintu cyambere nshimira Imana, navye mu muryango w'umuhungu bafise urukundo. Imana ibahezagire. So mfite ni mabukwe. Mabukwe. Mabukwe wanje ni umumama mwiza, Imana imuhezagira ahantu hari hose, ndamukunda cyane. Ndanakunda ukuntu ankundira umwana wanje, kanasinda ko atigeze antamungurane yari yose, abona ko yoshobora kumfasha ntayimfashe. Yama yambaye hafi. Kandi mu buzima bwo kuba mani kandi uno musi dufise umunsi mukuru ro 11 z'ukwa 11 umunsi mukuru w'abasiribateri. Ilifoke tuvuye buriya nawe uri murero unifere bien. Okay ariko numva shaka kumenya ubuzima bwo kuba ufise inzu we wipangira. Okay nico nanje nagira ndakwishura. No bo ikintu icyambere nashaka ndakwishire gato ngaho, ntibisiguye yuko abantu bose babaye mu buzima bwa kwipangira inzu ko biva ku bahungu barabavyaje. Mane tuva mu miryango itandukanye, n'imiryango nyene itandukanye, harimo ingorane nyinshi zitandukanye zatuma umuntu sino ku mukobwa gusa no ku muhungu mubaho akavuga ati bivanye n'ukuntu mbaye nara famille canke ndumva ko no kwibana je nyene kugira ndabe yuko mwatujya duto twanje ndonka nogira mahoro mu kwibana. Sinzi kuri kunaho ndiko ndakumva. Yes, mu kwibana mu kwibeshaho fume ndarubusa nibana mugabo mfise amahoro. Yes, nibisiguye yuko umukobwa cyangwa umwikenyezi, of course hari abantu bibana bivanye abavyeyi barabimwirukanye aribanye. None we ikintu cyatumye wibana n'igihe kigasha? No comment bro. Ariko numva shaka kumenya burya buzima bwo kwipangira inzu
nta ntambanye ukunda guhura nazo abasore nze kukuraba because you live no you only comment kubera ni nashaka kwishira ivyo nzoba ndiko ntankinyisha muri cyakintu nashatse cyakintu ndashaka ukashusanga kice kipe cyakintu nashatse kugwa kinyisha nzoba ndiko ndagihaye inyishu kandi no comment mbaye ubuzima bwanje ndaburyohererewe kandi Imana ishimwe na bientôt Winnie ni cyahe kintu wokwizeza abakozi ba Star TV bari kwadukurikirana ejo usubira ubahe biganiro ni cyahe kintu wobasaba muri rusange ndibaza warabonye commentaire buriya igihe nakwakira hari ikintu wumva wobasaba abakozi ba Star TV muri rusange n'ikintu bakwiye gukora kuzina Winnie ikintu cya mbere kwanza ndabashimiye cyane commentaire zanyu narazisomye oh my god mwarangyoye cyane mwanyakiriye neza commentaire zanyu zaranezereje uburyo sinabyibaza ariko commentaire zanyu zarangyoheye mu byumve kandi ndabemereye ko ngiye kubandanya nkurikiriza impanuro zanyu ko mwamanuye ngendera ku byo mwasabye kandi mbandanya kubaryohera Winnie mu gusozera izina bakwise ndasozera nibagiye yes uko biri kose ikibazo je numva no kubaza cyanyuma mu gusozera ko tuje mu bindi kandi akwifuriza amahirwe mu bikorwa ugiye gukora cyangwa mu bikorwa uri kurakora muri Star TV iyo kenshi muvuye hano mu Burundi mukaja mu bihugu by'abarabu kenshi mushitseyo barabahindura amazina wakwita twa Winnie bakakwita irindi zina wakwita Janet bakakwita Fatuma wakwita Floride ugeze hariya bakaca bakwita nyizina nyene ry'abarabu hariya nyene umaze kugira hariya nta zina baguhinduriye cyangwa wagumye ufise rya zina waruvanye mu Burundi no nazina waminduriye nagumye nitwa Winnie nubwo ryabagora kuvuga gusa twarabanye umwanya muremure baragitaho bararimenya bakwise gute Winnie nijye bagumye bakwita mbo hari ukuntu bamagara bagumagara gute aywa mbo kwanza ikintu noshimira mu madame yankoresha ntiyakunze kumamagara umukozi bavuga shagara ntiyakunze kumamagara bakwita umushagara ntiyagomagara umushagara anumvishije n'umushitsi we yamamagaye uko barashwana ngo shagara yamfata nk'umwana wiwe yarababwira ismi Winnie uko nyirumva ndakubwiye Winnie niko no nkushaka kubwira umuntu ko ndamukunda mu cyarabu no mubwira gute ahabek ahabek Fatuma mubari nka Fatuma ahabek Fatuma yes uratangura ndagukunda ugakurikira izina kubera bobo mu kwandika bagenduku no kuvuga bagenduku yes bagenda mu bubamfu Winnie reka ndagushimire cyane murakoze namwe Star Boy kandi usa neza cyane ngo nguri single ibisore byo ngaha kuri Star TV biza kuzira icyari kandi ubyandike kabisa yes my name is Star Boy the Ship twari kumwe na Winnie La Souvelaine asanzwe akora muri Star TV ibikorwa giye kubahereza yaramaze igihe agwaye ariko no munsi twashimye gukorana akantu kugira tubwire neza na neza ubuzima yarabaye mu ataraza muri Star TV ariko no munsi yashimye kuza gukora muri Star TV of course ni gushikirana muri gwarukundo cyane cyane ko abajenari byinshi tuko turakora mu guhindurana cyane igihugu cyacu nyene cyo barano yavuze ati abajenari dukure amaboko mu mpuzo kugira ibintu bigende fresh. Thank you so much mwese mwakomara dukurikirana Imana ibayizagire cyane murakoze.